Bakunzi ba Marengo Media mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibikorwa vyo kubaka ikiraro Nyamoma kiri mu ntara ya Cibitoke komine Buganda gihuza umutumba wa Kaburantwa ku gace ku Burundi n'umutumba wa Sange ku gace ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Twamenyesha ko kugira ngo ico kiraro Nyamoma cubakwe habaye amasezerano y'umubano, politike, inyubako ndetse n'umutekano aho vyatewe ku mukono na nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yarabonana na mugenzi we w'igihugu kibanyi ca Kongo nyene icubahiro Antoine Tshisekedi Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo igenekerezo rya 14 mu Kakaro umwaka wa 2021. Kubujejwe ibikorwa vyo kubaka ico kiraro avuga ko ico kiraro kigiye guhera mu kiringo gito kandi kizoba kingana n'imetero 120. Tubamenyesha kandi ko kugira vyorohe gushikana ibikoresho vyo kubaka aho vyagenewe ishirahamwe ry'abashonga ryatsindiye isoko ryo kubaka ico kiraro ryarashizeho ikiraro c'imfata kibanza c'imetero 80. Alexis Bomana umunyamabanga ntahegayezwa muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke arashinga intahe ko ico kiraro kizotuma habaho ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri. Birafise akarusho cane mu gihe bizohava bifasha abenegihugu kwiyunguruza mu buryo bworoshe no mu guhanahana ibidandazwa kuko byahora birusha kugira ngo abantu bashikane ibidandazwa byabo mu gihugu ca Kongo canke Kongo abakongomani bashikane ibidandazwa byabo mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu bizoba byoroshe, imigenderanire izoba yoroshe kuko bazoba baca ku kiraro cubatse. Imbere yaho abantu barakoresha ubwato, ariko nuko muri kino gihe ca corona kuva imbibe zugariwe ntabwo hari bwasubire kugururwa, ajyana ntabwo imigenderanire yarahagaze, ariko murumva yuko imbere yaho abenegihugu mu kuyunguruza bakoresha ubwato rero hari ingaruka nyinshi cyane cyane wasanga haba n'amasanganya abantu bagatwagwa, mbere bigaca binatuma hari abaca bipfuza guca mu mazi badaciye muri ubwo bwato bagahura n'amasanganya y'ibikoko byo mu ruzi bikabarya. Ibyo byose zari ingaruka mbi, cyangwa cyo usanga n'ibidandazwa bajanye biranatwawe mu gihe baba bariko raca mu mazi. Ariko ubu bizoba byoroshe kuko bazaba biyunguruza n'imiduga, amakinga, amamoto, umuntu ibidandazwa bizoba bifise umutekano ukwiye, n'abene byo bazaba bafise umutekano ukwiye mu buryo bwo kuyunguruza. Ndikumana Gaston umwenegihugu ku mutumba Kaburantwa aremeza ko ico kiraro kizofasha mu guhanahana ibidandazwa kugenderanira hagati y'ivyo bihugu bibaye. Ikiraro icyo kidufitiye akamaro nuko kiri ku mupaka w'u Burundi na Kongo, kandi akaba ari abavandimwe bacu, tukaba dusangiye umupaka, kandi umupaka dusangiye ukaba udufitiye akamaro. Kuri icyo kiraro barimwo bubaka n'iterambere ry'abanyagihugu bose. Abakongomani bazoza mu Burundi, abarundi nabo baje muri Kongo, urumva n'iterambere ryiza cyane. Dusumiranirane, bazane ibidandazwa babizana mu Burundi, abarundi nabo baja muri Kongo bazana ibidandazwa. Urumva n'iterambere ryiza cyane, icyo kiraro kidufitiye akamaro. Alexis Bomana agaruka kerekana kandi ko ico kiraro kizofasha kugeranya amakori n'amatagisi y'ibidandazwa byinjiye biciye kw'ico kiraro maze ubutunzi bw'igihugu bukiyongera. Mbere no mu by'ubutunzi bizofasha cyane kuko ibidandazwa bizoba bica ahantu hamwe hazwi, bishobora rero kurihishwa amataxi. Leta izogerageza kwinjiza amafaranga bivuye ku migenderanire izoba iriko iroroshwa cyane nuko ico kiraro kizoba kiriko kirakora. Hanyuma ngaho twagomba kumenya mbega ayo mafaranga leta izokwinjiza azokora ibiki mu migambi y'iterambere ituma umunyagihugu yoroherwa? Imigambi y'iterambere, amafaranga ya leta yegeranya ibyo asanzwe akora kugira ngo umwenegihugu ashikirwe ni byinshi.
ni byinshi turazi ko ayo mafaranga arakoreshwa mu nyubako rusange duhurirako, na cyane cyane barashobora leta irubaka amavuriro, irubaka amashure, irasubiramwo amabarabara, irakora ibintu byiza byinshi twese duhurirako. Nitungawe na umwene gihugu ku mutumba Kaburahanwa arerekana ikena ry'amazi yo muri ako karere bari kubuka mu kiraro nibura ry'ifumbire rituma haboneka umwimbu muke, maze ivyo bikazotuma bataronka ivyo bashora mu gihugu kibanyi. Twebwe umusaruro tuzokivyaza niyo myimbo turiko turarima. Iyo myimbo nayo ico twipfuza tubatumye mugende namwe mudushikira imbere, mudusabire imiti ya mbere yo gupompa, mudusabire amafumbire. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, tubona byose kuko ico kiraro tuzokwigerako ari uko dukomeye, dufise amagara meza, kandi niyo myimbo tuzoyimbura ari uko dufise amagara meza. Hama rero ikindi naco amazi meza dukwiye kuronka yo kunwa, ntanganwa nta mazi ahari ku matangi yose. Iyo agize araza kuba yagurisha ibido amahera 100, hariho bamwe bayaronka n'abandi batayaronka. Udafise ayo mahera ntushobora kuronka ayo mazi. Nayo nyine irabibona iriko irakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko iri hinguriro fomi hogira n'irindi hinguriro ryofasha kugira ngo rize rirazana umwavu ushobora gukwira abarimye, kuko turazi neza ko abarundi dutunzwe no kurima, urumva turima turi benshi. Muri iyi minsi yagize iminsi yibonekeza ubukene bw'umwavu umwavu mvaruganda, na cyane cyane uyu mwavu mu bwoko bwa totahaza ariwo benshi bita na ire. Ubunya irakenye cyane, abantu bagize amakomande ari benshi abarimyi, ariko iki kigo kijejwe guhingura uyu mwavu ngira kimaze kugira ubushobozi buke urebye abagisaba umwavu ko bangana. Leta rero yohava iraba ikaraba igahimiriza abandi bagwiza tunga kugira ngo biyumvire gukora igikorwa nk'icyo kiza gifasha abarimyi kugira ngo bashikire umwavu byoroshe. Turanabahimiriza no kutakoresha cyane umwavu mvaruganda, bijukire no korora kugira ngo turonke amase tuza turatabiza amatongo cyane cyane aza gusahiriza ya myavu mvaruganda. Ivyo rero turitwararika mu manama yose dukora yo guhimiriza bene gihugu kugira ngo navyo nyene bavyijukire korora ibitungwa bito cyangwa ibitungwa binini bishobora kubaha umwavu vuba udufasha kugira ngo dutabire amasi yacu. Komine yacu urebye aho iri, aho ayiteretse, ni komine ifise ikibazo kinini cy'amazi meza, kuko amazi meza dusanzwe dukoresha tuyakura mu yandi makomine ahanamiye iyi komine yacu, cyane cyane komine ya Murwi. Ayo mazi rero kuko ni amazi aza ari mu matiyo y'amasoko bafata bagashira mu matiyo, uravye rihindagurika ry'ibihe y'amasoko nayatera akama, amazi akagabanuka, bigatuma abantu turiko turagwira tuba benshi dukenera y'amazi, amasoko nayo ariko aragabanuka, duca duhura n'izo ngorane zo kuba tudafise amazi meza akwira bene gihugu. Ariko leta hariho umugambi itegekanya kugira ngo barabe yuko bokwiza amazi meza mu bene gihugu. Turizera rero neza yuko mu myaka izoza ico kibazo naco kizotoregwa inyishu, ariko uno munsi dusanzwe dufise ikibazo cyo kuronka amazi meza akwiye, turafise ariko ni make cyane. Twamenyesha kandi ko ico kiraro Nyamoma mu gihe kizorangira kizoba gifise inyungu fatiro mu gufasha ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.